usomye aha mu Byakozwe n'Intumwa 3:19 haravuga ngo nuko mwihana muhindukire ibyaha byanyu bihanagugwe ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Ayo n'amajambo Petero yabwiye ishengero mu gihe bari babashengereye be na Yohana hamwe bari bahejeje guhagurutsa ikimuga bakurikira kijana nabo mu rusengero. Baratangara baravuga bati uyu si wa wundi ahora asegerereza. Hanyuma bamenya yuko byakozwe na Petero na Yohana, baca barabagenda baguma babashengereye batangaye. Usomye ku murongo wa 12 Petero arababaza, niki gitumye mutangazwa nibi? Muduhangiye iki amaso? Nkaho ubushobozi bwacu cyangwa kubaha Imana kwacu ari byo byaduhaye kumugendesha. Mu yandi majambo yashaka kubabwira yuko atakintu na kimwe cyabo, yashaka batahure inkomezi zahaye iki kimuga guhaguruka iyo zavuye. Nivyo yashaka ngo batahure. Ku murongo wa 16 arababwira ngo uwo mubona kandi muzi yizeye izina rya Kristo, iryo zina ryamuhaye inkomezi. Haleluya! Iryo zina ryamuhaye inkomezi. Mbere ukwizera hawe nawe niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Haleluya! Yizeye izina rya Kristo. Mu yandi majambo yahindukiriye umwami Yesu Kristo. Yasega ariko araba mu yindi direction. Yasega yicaye nyene araba handi, ariko amaze guhindukirira hamwe bamubwiye bati erega ivyo ukeneye amafeza n'amazahabu twebwe navyo dufise, ariko icyo dufise ni kimwe gusa, dufise izina rya Kristo. Uvyemeye turiguhe iryo zina nawe uryakire, hanyuma urahaguruka mu izina rya Yesu. Mu mutima arizera, acarizera biciye bimuha guhaguruka. Nivyo Pawulo yari karababwira, nimuduhanga amaso twebwe nta bitangaza twakoze, suko twubaha Imana cyane, si ubushobozi bwacu, si inkomezi zacu, ariko ni inkomezi za Kristo. Nuko yahindukiriye Kristo n'abaca arababwira ngo nuko rero mwihane muhindukire kugira ngo ibihe by'inkomezi, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Haleluya! Guhindukira